Shalom bakunzi ba Roy TV vaye naho muherereye ni Bella shaka kuri micro za Roy TV nkuko musanzwe mumenyereye uno munsi n'umunsi mwiza cyane aho ndabazaniye cya iganiro cy'abana Buja Kids muza muronka turabakunda muri bwa bumwe mukomeze mudukurikirana wo tarakora abonema kandi subscribe kuri Roy TV kugira ngo uronke amakuru yose ay'abana ay'abakuze ivyo gutwenga n'ibindi byose byo guhanura nkuko musanzwe mubibona kuri Roy TV. Murabona rero ko ndi kubera ibibondo vyiza cyane abana b'Imana abana bashajije bafise ubwiza reka tubaze kwanza tubayagishe twumva akajwi kabo tumenye n'abazina yabo abana tugomba dukorane kuri no munsi kugira ngo abandi bana bako barabakurikirana bumve byinshi badutekereye mu bwenge bwabo mbese no mu mitima yabo. Ni sawa? Ego. Witwa gute? Langayo Christa Merveille. Okay, Christa Merveille egera imbere gatoya. Egera imbere gatoya. Voilà. Christa Merveille. Muvukana muri bangahe muhira? Batatu. Wowe nande nande? Jewe Darlene Digne. Sawa, uwundi mwana nawe ni gute? Meze neza? Ego. Komenga ufise ubwoba? Oya. Witwa nde? Kalala Jerry. Kaneza? Kalala Jerry. Anne? Kalala Jerry. Shere uri Murundi? Nuri Murundi. Oya. Okay, bon twagiye hariya nawe ni gute? Sawa. Witwa nde? Izermana. Egereza micro neza. Uvuze witwa nde? Izermana Darlene. Izermana Darlene. Bo abana rero ngamaze kubumva amazina yabo cyaka rero tuyage ibintu bitandukanye kugira ngo tumenye uko abana biyumvira uko batekereza ibyo bafise mu mitima yabo na cyane cyane icyo shaka ko tuvugana kuno munsi muracyumva. Bana beza rero ngoma ndabaza ikibazo cya mbere. Mbega murasenga? Ego. Indaro muririmbye muri mwe. Babiri gusa? Wowe uri umuririmbyi? Okay, bo turafise abaririmbyi babiri ngaha abakoriste bari muri kohari y'abana. Bana ngomba bandababaze. Mbega iyo bavuze Imana wimvira ko Imana ari iki? Ari iturinda kandi katuzigama. Imana iraturinda kandi katuzigama. Nawe iyo tuvuze Imana wimvira ko Imana ari iki? Muhe? Imana iradukunda. Darlene, iyo tuvuze Imana wibaza ko Imana ari iki? Shira ko micro. Wibaza ko ari umuntu ahambaye kuruta abandi abantu bose. Ahambaye kuruta abandi bose. Muri make Imana ni iki? Imana. Imana niyo yaturemye. Egeza micro. Turi mu nda kwa mama yacu aturinda amezi 9 tukavuka. Imana niyo muremyi wa vyose nukuvuga yari imisi n'ijuru iraturema na twebwe. Mbega iyo tuvuze Yesu Kristo kuri twebwe ni iki? Yesu niwe muremyi wa byose. Yesu ni umuremyi wa vyose. Ikindi kandi uzi kuri Yesu ni iki? Nirinda ababyeyi bacu ikaturinda inzira zose tuko turacamo. Nawe wibaza yuko Yesu ari iki kuri twebwe? Yesu atuzigama akaturinda abamama bacu akaturinda inzira zose ducamo akaturinda n'utugenda. Yesu n'umucunguzi wacu araturinda iyo tubyutse akaturinda tujya ku ishuri akatuzigamira ababyeyi iyo turyamye akaturinda bya bikoko byose bigomba kujya mu zuru no mu kanwa natwe. Okay, none kubera iki Yesu yadufiriye ku musaraba? Kubera iki yaje kudufira? Kubera iki? Kubera ibyaha byacu. Kubera ibyaha byacu. Mbega umwana w'umuntu ni ibyaha akora byatumye Yesu ava mu ijuru akaza kumufira? Kwiba, gutukana, kubesha, gusambana, kugwana. Nawe wibaza yuko ari byaha umwana w'umuntu akora byatumye Yesu ava mu ijuru akaza kumupfira kugira ngo akire. Wibaza ko ari byaha? Yesu kwiba, gusambana, kugambarara, kwiba, gusambana, gutukana, kugwana, kwiba,
nawe wibaza yuko ari vyahe vyaha umwana w'umuntu akora vyatumye Yesu Kristo ava mu ijuru akaza kumubambirwa ku musaraba kugira ngo akire? Ni vyahe bibi abana b'abantu dukora vyatumye aza kudupfira? Kwiba, kurwana, gusambana, gutukana. Okay, urakoze cyane. Mbega ninde amaze kuraba ya sinema yerekana uko Yesu ya sinema bakinye yerekana ubuzima bwa Yesu n'ukuntu hatubambiwe? Ninde amaze kuyibona? Mwese muramaze kuyibona? Bajanye no twayibonye njye ku kibambazi. Kibambazi niho mwayibonye? Mbega mubonye ukuntu bamukubise inkoni nyinshi, muravye ukuntu yababajwe n'inkoni nyinshi, uca wiyumva gute? Cyangwa shavuye. Cyangwa ushavuye ko Yesu bamukubise? Ego. Iyo kizawe wari kwemera ko bagukubita? Yes. Wari kwemera ko bagukubita nka Yesu bakakubamba? Wari kuvyemera? Ego. Abudisi? Nawe tubwire, iyo uravye sinema ya Yesu ukuntu yakubiswe, ukuntu vyari bibabaje, uca wiyumva gute mu mutima? Ndababara. Urababara? Umaze kubabara uca wumva wobaho gute mu buzima bwawe? Darlene, iyo uravye sinema ya Yesu ukuntu yababajwe, ukuntu bamukubise, wowe ubwawe mu mutima uca wiyumva gute? Ndababara kweli. Urababara kweli? Mbega waruzi yuko iyo ukoze ikintu kibi Yesu aca asubira kubabara nawe? Warubizi? None nka wowe uri umwana mwiza uhamagarirwa gukora iki? Uhamagarirwa gukora iki wewe? Gukora ineza y'Imana. Gukora ineza y'Imana cyonyine? Nawe tubwire, iyo umaze kubona ko ukoze ikibi ugakora icyaha bisura kandi gutuma Yesu ababara, uca wiyumva gute? Uca wumva wokora iki? Notambira Imana. Wotambira Imana kugira ngo nayo iryoherwe? None urutambira Imana? Urutambira Imana? Uyitambira kangahe ku munsi? Wa gatandatu. Nutambira Imana uyitambira rimwe mu ndwi? Uzozitambira iminsi yose rero. Wabyumvise? Darlene, none na wewe uhora utambira Imana? Mu rusengero uraririmba? Uririmba ijwi rya kangahe? Uririmba ijwi rya kangahe? Ijwi ryose. Amaji yose? Urumuri rusufera. Bo nk'abana bato rero sivyo, iyo muko murabona ukuntu abandi bana bakora ibintu bitari vyiza mu kibano, mubigenza gute kugira ngo mubabere umuco abandi bana? Nka wowe ukora iki? Cyangwa ari cyiza mbonye bakora kwanga cyenda bose nagiye kubangurukanya baca basimbira kuri jewe. Wagiye kubangurukanya bariko baragwana baca basimbira kuri we? Baragukora? Wiyumvise nabi. None bagwanye bapfuye iki? Bari bapfuye kuyo munsi? Ngo uyo mwana ngo kubera bakwakira ngo ngo gacaranga ngo kubadodesha ngo bamaye baca barakwangiye kubangurukanya baca barasimbira ko. Badihawe? Ntose kubangurukanya? Oya. Okay, bo na wewe nk'umwana uri mu kibano sivyo, ubana n'abandi bana, iyo umaze kubona yuko hari abana bakora ibintu bitari vyiza, nka wewe ubarimwo uri umuco wabo, ukora iki? Nukora ibyiza. Ibyiza nyabaki? Akarorero nk'ubu umuntu yagiye muhira kwa mama arakubesheye ikintu utakoze, uca ukora iki? Ndamubabarira. Ucimubabarira? Canke nk'ubu uri kurakina n'abandi bana haje umwana gukubisa ikofi canke araguhonyoye ku kuguru, uca ukora iki? Nk'ubu undi mwana aguhonyoye ku kuguru ubere usa neza wambaye akarato keza akacaza akaguhonyora ku kuguru, uca ukora iki? Ndamukubita. Ucimukubita? Fata neza mikro kugira ngo ntizirashamirana. Uwundi mwana aguhonyoye ku kuguru ucimukubita? Niko Yesu yakwigishije? Nta soni? Darlene, nk'ubu mu kibano ubayemo uwundi mwana arakubesheye ibintu bitari vyiza canke aragukubise, uca ukora iki? Ndamubabarira. Uramubabarira? Tuvuge nk'ubu urambaye neza, wabereye wambaye akarato gashasha kera ugiye gusenga, ushibona undi mwana mu rusengero agwaye araje arakudashwe ko ku maguru, uca ukora iki? Ndihangana kubera ko nawe nyine aragwaye. Bashobora kumubwira neza basagakira nawe nyine tukajana gusenga. None nk'ubu ari uguhonyoye ku kuguru kandi usa neza kandi yabikoze abishaka, uca ukora iki? Ndihangana. Urihangana? Uwoza akagukubita ikofi kabiri, uca ukora iki? Uca umwishura? Ndamubabarira.
ucumubwira gute? ndamubabarira ndakubabariye. Okay, none nkawe nk'umwana sivyo n'imyaka yawe ikiri mitoya, ni cyahe gikorwa uri kurakorera Imana kugira ngo ikuravye nayo ikwishimire? Ni nk'icyahe akarorero? ndavuza ingoma. Uravuza ingoma mu rusengero? Uraririmba? ndasenga. Nzafata mikro neza. Uravuza ingoma, uraririmba, urasenga. Nawewe ni cyahe gikorwa ukora kugira ngo Imana ubu ikuravye ibone kuri akana keza ikwishimire? Ukora iki? ndamutambira Imana. Watambira Imana? ndavuza ingoma. Uravuza ingoma? ndaririmba. Uraririmba. Nawe tubwire ni cyahe kintu uri kurakora ubu kugira ngo iyi Imana ikuravye ibone kuri akana keza ikwishimire? Muri make uri kurakora iki? mba ndiko ndayitambira, ndayiririmbira, ndashimira. Wishimira. Mbega woba ukunda kuririmba uturirimbo two guhimbaza nakahe karirimbo cyane ukunda gusumba utundi? nzosenga nkasara ciye bugufi nka Esiteri, tamba Imana nka Dawidi. Umufashe none neni mumufashe. nzosenga nkasara ciye bugufi nka Esiteri, tamba Imana nka Dawidi. nzosenga nkasara ciye bugufi nka Esiteri, tambira Imana nka Dawidi. tambira Imana nka Dawidi. tambira Imana nka Dawidi. Uzoca bugufi nka Esiteri. Mbega Esiteri umuzi gute muri Bibiliya? Umuzi gute Esiteri? Kuko wamuririmbye wari mu muntu utazi. Esiteri yakoze iki? Yari ameze gute? yarameze neza, yarashimira Imana, akayigirira neza, akayifukamira, akayitambira. Esiteri yakora iki? Yari ameze gute kugira ngo uce bugufi nkawe? yakora imirimo myiza, agashima Imana, akayitambira, akayikengurukira. Esiteri yaraca bugufi. Amateka ya Esiteri ukuntu byari bimeze, Esiteri yari mu bigeme bari batowe kugira ngo bashobore gushimisha kuba abagore b'umwami, ni kuvuga kuba umwamikazi. Rero ntiyari bwatogwe, yari mu bariko abarahiganwa mu bandi. Aho abandi rero bagenda kwisiga ibintu bimota kugira ngo base neza, Esiteri wewe yarafukama agasenga Imana, agashira amaguru mu mazi kugira ngo ubwiza bw'Imana bumumeko, kugira ngo igitinyiro cy'Imana kimuze ko ashobore kurobanurwa. Kandi Imana yarabikoze, iramurobanura aba umugore w'umwami. Kubera iki? Guca bugufi kwiwe. Cyo gituma mwarimbye ati nce bugufi nkande Esiteri. Twagiye rero, mbega hoho muriko muri abavyeyi ni gute babafasha kugira ngo mugume muri abana bari ku rutonde rw'Imana? Abavyeyi muhira babafata gute? badufata neza, bakatwambika, bakadusiga, bakatugurira nk'ibintu twebwe twishakamo cyangwa baba bishakamo. Mbega mu gitondo dimanche abavyeyi babitwarika gute kugira ngo mugende ku rusengero bimeze neza? afata akaduha amahera y'ishikana, tukagenda tukayitangira, n'umwanya w'abagabo kuririmba harya nye babito nyene banejereje, tukaca tubaha. Mbega ho iyo baguhaye ishikano nta munsi baraguha ishikano ukarirya ukaca ugenda kugura imbombo n'igitumbura? Ego. Warabikoze? Ego. Imana ikubabarire. Nawe bimeze gute muhira? Umuvyeyi wawe, abavyeyi bawe hageze dimanche ngo muje gusenga bakwitwararika gute kugira ngo ugende umeze neza? Barangorera impundu, bakanyambika, bakanyoza, tukagenda gusenga. None wowe ungana uko barakoza cyangwa uriyoza? Ndiyoza. Uriyoza? Urekere kubabeshyera? So wavuze ati ntubeshe? Navuze ko kubesha ari bibi. Yego. Kuri kubeshe none uriyoza urabeshe. Darlene nawe bimeze gute? Meze neza. Mbega kenshi iyo dimanche umaze kuvyuka ukitegura ukisiganya uvuga ati ngo manje gusenga Imana, abavyeyi babigufashamo gute kugira ngo ube umwana mwiza afise umuco mu bandi? Barangorera impuzu, bakanyitwararika, bakamudufungurwa, bakamumara ishikama, nkagenda ngasenga. Mbega hoho urabizi yuko ni wakora neza uzoja mu ijuru? Yego. Ukoze nabi naho kwa shetani yameze gute? Ameze nabi. Nabi gute? Hari amanzoka, hari ibintu
hari n'abantu bishe nk'ubu wo kugira ngo ndashonje ngashaka igifunguro cyaguha nani inyama z'abantu. Kwa shitani ushonje bashaka inyama z'abantu. Ntiwaragiyeyo Gamerve warabibona? Barabitwetse. Beretse he? Hage nyene iwanya ajya ku kibambazi. Ni ukuvuga kwa shitani hameze nabi sivyo? Nawe uzi ko kwa shitani hameze gute? Hari umuriro ukoze ubeshe baguta mu muriro ugasha. Urabizi ko ubeshe baguta mu muriro ugasha sivyo? Ariko wabeshe saba rero bani biko bari ko wabeshe nuje mu muriro. Imana imbabarire. Nzosubira? Oya. Urisire kutazosubira? Yego. Sawa. Na wewe nicyo kintu uri kurakora kugira ngo kwavuze ko kwa shitani hameze nabi hari umuriro abantu bazojayo bazoja kubabazwa. Uri kurakora iki kugira ngo ntuzoje uzoje mu ijuru? Nzokora neza. Nkorera Imana. Ndirimbire. Itazire. Ndakomera amashi. Ndayivugira ubutumwa. Uyivugira ubutumwa. Mbega mu kuvuga ubutumwa ubuvuga gute? Iyo muri kumwe n'abandi bana ubigenza gute? Iyo umwana akoze amakosa ndamubwira ati byiza ijambo ry'Imana riratubwira. Zaburi. Igice. Egeza mikro. Cyambere ku murongo wa mbere havuga hahigwa umuntu agendera mu nama aticarana n'abacukura. Hahigwa umuntu atagendera mu nama z'abari hadahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacukuranyi. Amen. Amen. Mwabyumvise rero abana bacu uko batuyagiye muri Buja Kids na abana bazi ijambo ry'Imana na abana bafise umuco mu bandi. Ninde rero dusengera muri bego kugira ngo duheze ikiganiro adushire amaboko y'Imana kugira ngo je mbandanye neza namwebwe muca mugenda kwishuri mbandanye neza. Dakren. Oyareka duhemerve dusengera. Uri tayari? Dusengerere. Turinde Mana musekesitamo. Ase tuza gucamo mwami Yesu n'abaza kugenda hano hariho hose mwami ubarinde kandi ubazigame mu izina ryawe Yesu. Turagufukamira kandi ndagutambira mwami ndagusabye tubabare nk'abadusi ibyaha byinshi mwami ababeshe abatukanya bagize ikosa ryayo ryose mu izina rya Yesu Kristo bababarire mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Badusengera abana bacu rero bakunze ba TV ya Libera shaka kuri micro kiganiro ya Buja Kids muzora mukironka buri wa mbere windwi mu winga bwa kamera ni Elfa Jaka dufasha kugira ngo aya ma image bashikire ari wow kiganiro mukibone gisa neza mu winga rero dufasha kumenyekanisha ngese ibiganiro bibashikire ni Pacifica dufasha kugira ngo nimubure post muterame ntimwigunge tugume twitaramira tumeze neza turyohewe. Bye bye. Imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa cyutinduta muri Roy TV Tahuye n'ama TV atandukanye Ubutwara TV ibica bigacika muri Roy TV